Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Kuriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri BBC gahuza no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri wa gatanu tariki ya 6 z'ukwa 12. Leta y'u Burundi iri kwimura imwe mu miryango yagizweho ingaruka n'ibiza byatewe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika, ariko abakeneye gufashwa ni benshi. None se aho bazatuzwa harahagije? Mu buyobozi bukuru bujejwe gutunganya amatongo batubwira yuko hariho n'ayandi matongo ya leta dushobora gushiramo n'abandi bantu, kubera yuko imiryango dufite ni myinshi. Aho imubimbi ku musozi wa Gisagara tuhafite imiryango 1026. Mu Rwanda ho hafunguwe icyambu gishya ku kiyaga cya Kivu hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakora ubucuruzi bariruhutsa. Ni byiza kuri twebwe kuko ubucuruzi bwacu burihuta ukagera ku isoko mu buryo bunogeye, nta zindi mbogamizi duhuye nazo. Hari nabaza muganga nkuko bisanzwe buri wa gatanu. Ku cyo munda bivuga iki? Iyo tuvuga ngo icyo munda si uburwayi wenda buterwa n'inzoka zo munda cyangwa se ngo virusi runaka cyangwa bakteri, ni uburwayi bw'uburibwe bw'umwana mu mara bitewe n'impamvu wenda turi buze kugeraho. Ntujye kure rero umenye izo mpamvu mu kanya ndetse n'imikino. Ibyo byose turabigarukaho mu kanya nyuma y'uko Ferenga kwa tugezaho andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Ingabo za leta ya Syria zirimo gushegeshwa ku mpande nyinshi, zirimo kurwana mu gihe inyeshyamba ziri kugenda zigira imbere. Amashusho arerekana yuko inyeshyamba za Kisilamu zigeze mu birometero bike uvuye mu mujyi wa gatatu muri Syria, Homs. Mu gace k'uburasirazuba inyeshyamba z'Abakurde ziravuga yuko zinjiye mu mujyi wa Deir ez-Zor. Ingabo za leta zavuyemo muri uwo mujyi zijyanywe gutabara ku rugamba ruri kubera rwagati mu gihugu. Biravuga yuko izo nyeshyamba z'Abakurde zigaruriye umupaka Syria ihana na Iraq. Uburusiya bwatumye Bashar al-Assad aguma ku butegetsi kugeza magingo aya, bwasabye abanyagihugu babwo kuva muri Syria. Hagati aho ngaho igihugu cya Yorodaniya cyafunze umupaka wacyo na Syria. Amakuru yatanzwe n'igisirikare cya Syria avuga yuko imitwe yitwaje intwaro ngo yarashe ku mupaka bahana na Yorodaniya. Israel nayo yavuze yuko yongereye ingabo mu gace k'imisozi ya Golani kari ku rubibi bahana na Syria, kandi yuko itari bwihanganire na gato ibikorwa by'ubushotoranyi. Abashikiranganje b'imibano n'amahanga b'ibihugu bikomeye mu bibera muri Syria, no kuvuga ubwo Turukiya, Irani hamwe n'Uburusiya, bazahura ejo kuwa gatandatu kugira ngo baganire kubiri kubera aho muri Syria. Umutegetsi mukuru muri Irani yavuze yuko Tehran yiteguye kohereza ibisasu bya misile n'indege zitagira abadereva hamwe ndetse n'abajyanama ba gisirikare kujya gufasha umukuru wa Syria bwana Assad. Urukiko rushinzwe kubahiriza itegeko nshinga muri Rumaniya rwasheshe ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu byatangajwe mu byumweru 2 bishize. Byari byituzwe yuko hagiye kuba icyiciro cya kabiri cy'ayo matora mu minsi 2 iri imbere. Ibi bivuze yuko amatora agiye gusubirwamo. Leta izashyiraho itariki amatora mashya azabera. Mu buryo butunguranye, icyiciro cya mbere cyari cyatsinzwe n'umukandida w'ishyaka rigendera ku matwara karishye Karin Georgescu. Ni inkuru ya Sarah Rainsford uri muri Bukareste, mukaba mugiye kugezwaho na Yvette Kabatesi. Ni icyemezo gitunguranye cy'urukiko rurinda ubusugire bw'itegeko nshinga rwa Rumaniya, ariko kije nyuma y'ibyumweru 2 hari ibibazo bya politike bikomeye.
abacamanza basheshe ibyavuye mu matora ya perezida byose ndetse akazasubirwamo yose harimo n'ibikorwa byo kwiyamamaza. Ibi byose bibaye nyuma y'aho umukandida wo ku ruhande rw'abatsimbaraye ku bya kera muri Romania Karin Georgescu atsindiye amatora yo mu cyiciro cya mbere hashize ibyumweru bibiri. Yari umuntu utazwi na gato yiyamamaza ku rubuga nkoranyambaga rwa TikTok gusa. Nyuma inyandiko z'urwego rw'ubutasi rwa Romania zagaragaje icyo rwise igikorwa kinini cyakorewe hanze kuri urwo rubuga cyo guhindura imibare y'amatora kugira ngo abari utsinda. Mu Burusiya niho hagaragaye gukekwa cyane ibyo bikorwa. Umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka MSF yavuze yuko igihugu cya Sudani kiri guca mu kaga gakomeye gakeneye ubutabazi katigeze kaboneka ku isi mu myaka 40 ishize. Ngo ibikorwa by'ubuvuzi byararanduwe kandi abantu barenga 1/2 cy'abaturage bugarijwe n'inzara. Bwana Christopher Lokia uri mu rugendo i Darfur yabwiye BBC yuko ibitaro hamwe ndetse n'abakora ibikorwa by'ubutabazi barashwe. Yabyise intambara igabwa ku baturage. Bwana Christopher yavuze yuko MSF iri kuganira n'impande zombi zirwana kugira ngo barebe ko babemerera kujyana y'imfashanyo. Yavuze yuko Sudani igaragaza yuko amahanga yananiwe gutabara abari mu kangaratete. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango. Abantu 11 batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Mali barekuwe by'agateganyo nyuma y'amezi 5 bari bamaze muri gereza. Bafashwe baregwa gukora inama abategetsi bita yuko itubahirije amategeko kuvaho ibikorwa bya politike biburijwemo muri icyo gihe. Abo bantu bageze iwabo ku mugoroba ejo bari mu ihuriro ry'amashyaka yasabaga ubutegetsi bwa gisirikare kuvaho. Ni inkuru ya Paul Njiye mugezwaho na Florentine Kwizera. Byabaye ngombwa yuko wahoze ari umushikiranganje wa mbere Ousmane Isufi Maiga abo muhuza kugira ngo abo batavuga rumwe na leta babone umwidegembyo. Yavuze yuko agahengwe bahawe kabaye ikimenyetso cyo gutuma kagwi kafasha ubutegetsi kagira kigoro ko kugabanya icuka ca politike no kwemera ko igihugu kija mu nzira yo gusubiza hamwe. Ariko kandi haragahato gaturuka mu gihugu ca Mali no hanze yaco aho imigwi y'agateka kazi na muntu inegura igisirikare ko gikandamiza abashaka guserura ivyiyumviro vyabo. Umucamanza mu mugwa mukuru Bamako yavuze yuko abo bahawe umwidegembyo uko ari 11 bafise uburenganzira bwo gufata ingendo kandi rekugwa ryabo ritarinze kugenzurwa n'ubutungane. Igisigaye no kumenya nimba bazokomeza kunegura akagwi kari ku butegetsi no kubabwira gutegura amatora kugira ngo ubutegetsi bwitorewe n'abanyagihugu busubire gutwara Mali. Umuhezanguni Janusz Walus wishe umunyafrika y'epfo warwanyaga ubutegetsi bw'agashakabuhake Chris Hani hashize imyaka irenga 30 yakuwe uyu munsi muri Afrika y'epfo ajyanwa muri Polonye. Uyu musaza w'imyaka 71 yamaze imyaka ikabakaba 30 muri gereza yo muri Afrika y'epfo nyuma yo gukatirwa igihano cya burundu. Walus yaje kurekurwa mu myaka 2 ishize ku mpamvu zateje impaka. Yarafite ubwenegihugu bubiri ubwa Polonye n'ubwa Afrika y'epfo mbere yuko yamburwa ubwa Afrika y'epfo. Yagejejwe uyu munsi mu maboko y'ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu bwa Polonye. Prida urakoze Ferenga kwaye kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda ahatashywe icyambu cya Rubavu kiri ku kiyaga cya Kivu hafi y'umupaka iki gihugu gihana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byitezwe ko iki cyambu kizoroshya ubucuruzi hagati y'u Rwanda n'umuturanyi Kongo bisanzwe bihahirana cyane. Ariko Ubwongereza kimwe mu bihugu byafashije kubaka iki kiraro bwavuze Kongo kizagira akamaro nyako mu gihe amahoro yabagarutse hakurya muri Kongo. Nk'umugezweho na Jean-Claude Mwambutsa wari mu karere ka Rubavu. Icyambu cyatashywe kiri ku kiyaga cya Kivu nko muri kilometero 3 uvuye mu mujyi wa Rubavu. Ni icyambu byitezwe ko kizarushaho guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kizoroshya kandi igiciro cy'ubwikorezi bw'ibicuruzwa aho byitezwe ko kizajya cyakira toni 700 ku mwaka ndetse n'abagenzi bakaba miliyoni 3 bazagikoresha ku mwaka. Bwana Jacques Niyonshuti ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka yavuze ko iki cyambu kije ari igisubizo ku ngorane abacuruzi bahuraga nazo. Twahuraga n'urujya n'uruza rw'amamodoka ku mipaka, ubucuruzi bwacu bugatinda bigendeye kuko hariho gahunda
z'ubwikorezi bujya mu gihugu cy'abaturanyi zidahagije. Ubu dufite ibyombo ahangaha bishobora gutwara kontineri 20. Ni byiza kuri twebwe kuko ubucuruzi bwacu burihuta bukagera ku isoko mu buryo bunogeye kandi bwihuse nta zindi mbogamizi duhuye nazo. Ubwongereza kimwe n'Ubuholandi biza ku isonga mu byateye inkunga uyu mushinga. Byitezwe ko uzagira uruhare mu iterambere ry'akarere. Uhagarariye Ubwongereza mu Rwanda, Madame Alison Thorpe, avuga ko igihugu cye gishyigikiye cyane imishinga nk'uyu igira uruhare mu buhahirane bw'ibihugu. Gusa avuga kuri iki cyambu cya Rubavu, Madame Alison yavuze ko uruhare nyarwo rwacyo ruzaboneka mu gihe hazaba habonetse amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ubukungu buzamuka ku rugero rwikubye inshuro 3 ahantu hari umutekano ugereranije naho umutekano utizewe. Niyo mpamvu Ubwongereza bushyigikiye umugambi w'amahoro wa Rwanda kandi bukaba bwizeye ko impande zishamiranye zishobora kumvikana ku nzira y'amahoro kugira ngo iki cyambu gishobore kubyazwa umusaruro nyawo hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri w'ibikorwa remezo Bwana Jimmy Gasore nawe yishimiye iki gikorwa kigiye koroshya urwego rw'ubucuruzi. Avuga ko igihugu cyiteguye no gukora ibindi nk'ibi. Nta cyambu twagiraga, ibicuruzwa byaburaga uko bigenda, ndetse n'ikindi gikomeye, iki cyambu gihuza inzego nyinshi za leta. Hari customs, abashinzwe imipaka, hari Rwanda Revenue, byose biri hano muri one stop center ya hano, ku buryo n'abacuruzi bizaborohera kubona serivisi hamwe, bityo bigatuma abakoreshaga inzira y'ubutaka baza bakayoboka inzira y'amazi kubera ko ari ihenduka. Iki cyambu cya Rubavu ni kimwe muri 4 u Rwanda ruteganya kubaka mbere yuko umwaka wa 2029 urangira. Ibindi ni icya Rusizi kigeze ku rugero rwa 50% cyubakwa, icya Karongi ndetse n'icya Nkora byo bikiri kwigirwa imishinga. Byitezwe kandi ko inganda 2 zegereye ikiyaga cya Kivu, urukora sima n'urwenga inzoga zizungukira cyane kuri iki cyambu kuko igiciro cy'ubwikorezi kizagabanuka cyane ugereranije n'icyatangwaga ku makamyo. U Rwanda kandi ngo rwiteze ko kizafasha guteza imbere ibikorwa by'ubukerarugendo by'abakenera kwishimira ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu. Iki cyambu cyonyine byavuzwe ko cyuzuye gitwaye akayabo ka miliyoni zigera ku 9 z'amadolari. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Rubavu. Tuve Rubavu mu Rwanda tujye mu Burundi aho miliyari irenga y'amadolari ariyo mafaranga abashoramari mu iterambere n'abaherwe batandukanye bemeye gutanga mu gufasha mu migambi itandukanye mu Burundi. Amwe muri ayo mafaranga kazaza mu buryo bwo gushyigikira iki gihugu, andi atangwe nk'ishoramari. Byatangajwe rero igihe hasozwaga inama y'abashyigikira migambi yari imaze iminsi 2 ibera mu gihugu mu mujyi wa Bujumbura, yitabwe n'abaserukira ibihugu birenga 30. Inkuru ya Gildas Yihundi Mpundu. Sera à peu près $1 milliard. Urutavana ko rw'amashini ngo rwaranga bari ko barumviriza ivyemewe n'abashigikira migambi hamwe n'abanyamitahe bari bamaze iminsi 2 mu nama mu gisagara ca Bujumbura. Amafaranga agera ku miliyari 1 n'imiliyoni amajana z'amadolari y'abanyamerika niyo yemewe n'imigwi itandukanye. Kuva ku gisata c'uburimyi n'ubworozi ugaca mu bijanye no gucukura ubutare, gukora amabarabara, kubaka ingomero, ibijanye n'ubuhinga bwa none hamwe no gushigikira imigambi y'abatishoboye. Nta gisata na kimwe kitaganiriweko. Amashirahamwe akukira ONU akorera mu Burundi nayo nyene ntiyatanzwe. Violette Kakiyoma niwe yaserukira. Twashaka kubamenyesha ko muri iyi myaka 3 iza twiyemeje gutanga amafaranga yababa umuriyaridi w'amadolari azofasha mu bijanye no guha ubushobozi n'ubumenyi imigwi itandukanye y'abanyagihugu harimwe abatishoboye kugira bisununure. Aya mahera azofasha kandi mu bijanye no guteza imbere ubutunzi bushingiye ku buhinga bwa none, ibisata vy'indero, amagara n'ibindi. Kuri uwa kane inzego z'u Burundi mu migambi zari zerekanye ikeneye amafaranga mu buryo bwihuta, harimo umugambi wo kubaka ibarabara ry'indaraye rihuza Tanzania, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisa nkaho bamwe mu bashigikira migambi batawe ico gisabo. Jean-Bani Magegaba Deka yaserukiye banki y'iterambere y'ibihugu byo muri Afrika yo hagati BDAC yatangaje ko iyi banki igiye guterera muri uwo mugambi. Ariko igice c'amafaranga BDAC izotanga kizofasha mu bijanye n'igitoro. À ce jour, la banque a pu dégager gushika uno munsi banki yarashoboye kwegeranya imiliyoni 180 z'amadolari. Imiliyoni 100 muri ayo azofasha kubaka ibarabara ry'indaraye. Imiliyoni 80 zisigaye
zizokoresha mu bijyanye no gutanga ubumenyi bujyanye no gushingura igitoro hamwe no kubaka ikigega c'intega bizoza. Bizofasha Uburundi kugishingura neza no kucegereza abanyagihugu bitagoranye hamwe no gutorera inyishu ingorane zo kukirangura. Muri iyi nama abagiye bafata amajambo baragarutse cyane ku bikenewe kugira abanyamitahe bemere kuzana imitahe yabo mu Burundi. Babona ko Uburundi butegerezwa gukora ibishoboka byose mu kubakingira, mu kurwanya igiturire, gutunganya neza iby'igihugu n'ibya politike, kubahiriza abanyagihugu mu butandukane bwabo, gukorera ku mugaragaro no gusasagaza amahoro n'umutekano. Gildas Ihundimpundu, i Bujumbura. Iyo nkuru ya Gildas Ihundimpundu itugejeje ku isaa 1:15 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 10:45 muri studio za BBC London. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane, amasegonda 5 ndi Providence Ngiyumva. Dusubire mu Burundi aho leta iri kwimura abaturage bagizweho ingaruka n'ibiza byatewe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika. Iyi miryango irenga 1000 imaze kuvanwa hitwa Matyazo mu ntara ya Bujumbura, bimurirwa muri Buganda mu ntara ya Cibitoke. Umuyobozi mukuru ushinzwe gukingira ibiza no gutabara abo bagizweho ingaruka muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, General de Brigade Aniseti Nibaruta, yavuze ko bimwe bimuwe mu kubera ko aho bari mu Matyazo hatameze neza. Yavuganye na Marike niyo nkuru, atangira amubaza uko aho bimuriwe hameze nuko hangana. Igo ubuha n'ubuyobozi bukuru bwo gutunganya amatongo mu bushikiranganji bw'ibidukikije, icyo kibanza bariko baragitunganya, batubwira yuko gishobora kwakira imiryango 618, ariko hafi yaho mu buyobozi bukuru bujejwe gutunganya amatongo batubwira yuko hariho n'ayandi matongo ya leta dushobora gushiramo n'abandi bantu, kubera yuko imiryango dufite ni myinshi. Aho imubimbi ku musozi wa Gisagara tuhafite imiryango 1026, ariko hariho n'abandi bakiri mu Gatumba nabo nyene bagikeneye ubwo bufasha. Aho bahora Matyazo hari ikibazo c'ubukene bw'amazi, ubukene bw'amashure, eka mbere n'amavuriro ngo ntayariho, yari kure cyane. Muri kino gihe muribaza yuko aba mubimuriye ivyo bibazo bizotora umuti? By'ukuri abantu bararonka amazi, gusa nuko hari ahantu hamanuka iyo bagiye kuvoma hanyuma bakaduga bikoreye amazi, bara abantu bavuye mu kiyaya, ariko nta bukene bw'amazi bwari bihari. Wovuga kumbure yuko bavoma ahaduga kubera batari bamenyereye kuduga. N'amashuri arahari ku birometero 4. Twovuga kumbure ko abana boba bavuga yuko biga kure, ariko amashure yarahari. Aho tubajanye rero mu Gateri muri komine Buganda hari amashuri, kandi kibanza ni kinini. Ikigo Ahmer kiri mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka, bariko bakwega amazi ava muri komine Mugwi azoshika kuri iyo site ku birometero 18. Ico gikorwa bakaba bagifashwa na UNICEF, kikazotwara uburyo bw'umuriyaridi 1.4 miliyoni y'amafaranga y'amarundi. Ubu bageze hafi ku birometero 3 kugira ngo bashikane ayo mazi, ariko mu kurindira yuko ayo mazi bayashikana, abo mu buyobozi bukuru bw'ikigo Ahmed twarashizeyo ibikono twita bladder, turashirayo n'amatanki kugira ngo abantu babe barara amazi. Ivyo bikorwa tubikorana kandi n'abantu benshi. Hariho nk'ikigo Izere kizodufasha gushiraho amatara kugira ngo habone. Ivyo bikorwa rero bizoba mu kurindira ko HCR yatumwe kurondera uburyo bw'uzokubaka amazi akomeye. Nabo muri HCR batubwira yuko mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uza bashobora kuba batanguye kubaka inzu za mbere, ariko nkabamenyesha yuko umuhuza w'abarundi yamaze kuronka ibikoresho byo kubaka inzu 40 za mbere. Ivyo bikoresho bikaba byarahawe buramatari w'intara ya Cibitoke na mutanteri wa komine Buganda. Abamaze gushikayo bangana gute? Tugitangura mu kundwi heze ku munsi wa 3 no wa 5 twimuye imiryango 111. Hirya y'ejo twimuye imiryango 100. Muri rusange rero hamaze kwimuka imiryango 211. Mu mpera z'iriyinga ku wa 5 canke mu ntango z'indwiza tuzokwimura imiryango 90. Tukaba tugana imiryango 618 izo kwakirwa muri ico kibanza.
aho umuryango wose uzoroswa ikibanza kingana n'imetero 15 na 20 kugira ngo bashobore kubakirwamwo amazu, hanyuma intwara ikazobaronderera aho barima. ngo akaba rero yari umuyobozi mukuru ushinzwe gukingira ibiza no gutabara abo byagezweho muri mese ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi. Anise Nibaruta akaba atugejeje ku mwanya wa siporo na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza makuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Umukino ukomeye wa shampiyona y'igihugu uhuza amakipe ahora ahanganye cyane. Rayon Sport yakira APR FC ku kibuga cy'Amahoro ejo kuwa gatandatu. Rayon Sport imaze imikino 9 yose yikurikiranye itsinda muri shampiyona uyu mwaka, yicaye ku mwanya wa mbere n'amanota 29. APR FC yatangiye nabi shampiyona ndetse inaterwa mpaga yaturutse ku gukinisha umubare munini urenze uteganyijwe w'abakinnyi b'abanyamahanga. Ubu iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 19 ariko ifite imikino 2 y'ibirarane. AS Kigali iri ku mwanya wa kabiri izakina na Bugesera, Mukura ikine n'Amagaju. Kiyovu Sport ku cyumweru izakina na Musanze. Kiyovu yagarutse ku mwanya wa nyuma n'amanota 7. Mu Burundi naho shampiyona izakomeza mu mpera z'icyumweru. Aigle Noir izahura na Olympic Star, naho Rukinzo ikine na Le Messager Ngozi. Muri shampiyona kugeza ubu iyobowe na Bumamuru ifite amanota 32, naho Aigle Noir ikaba iya kabiri n'amanota 29. Mwirushanwa ry'igikombe cy'isi, ikipe ifite igikombe cy'isi cy'amakipe iyo ni Manchester City yatomboye kuzahura na Juventus mu matsinda y'igikombe cy'isi cya FIFA mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha, naho Chelsea izahura n'ikipe ya Flamengo yo mu gihugu cya Brazil. City ya Pep Guardiola yatsinze ikipe ya Fluminense yo muri Brazil ubwo yegukanaga icyo gikombe ku nshuro ya mbere umwaka ushize. Izatangira ihura na Wydad Casablanca yo muri Maroc ndetse ikazakina na Al Ain yo mu bihugu byunze ubumwe by'Abarabu mu itsinda rya 7. Chelsea yatwaye igikombe cya 2021 yo yatomboye Club Leon yo muri Mexico ndetse na Esperance Sportive de Tunis yo muri Tunisia mu itsinda rya 4. Igikombe cy'isi cyavuguruwe cya FIFA cyaraguwe kikazakinwa n'amakipe 32, kizabera muri Amerika ku itariki 15 z'ukwa gatandatu kugeza kuri 13 z'ukwa karindwi umwaka utaha. Soreze muri shampiyona y'Ubwongereza, imwe mu mikino iduhishiye mu mpera z'icyumweru ni Everton yakira Liverpool na Manchester United ikina na Nottingham Forest ejo kwa gatandatu, ndetse Manchester City ikazajya kwa Crystal Palace. Ku cyumweru Arsenal izamanuka kwa Fulham, yose n'amakipe yo mu mujyi wa London. Ni mu gihe kandi andi makipe yo muri uwo mujyi, Tottenham izacakirana na Chelsea. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Turacyari mu Rwanda. Urakoze Yves, ngushimire. Mpijambo noneho Yvette Kabatesi muri baza muganga. Infatayikolik cyangwa icyo mu nda ni uburibwe bukunze kwibasira abana bakivuka. Ababyeyi rero bakunze kugira impungenge kuri icyo kibazo, ariko Dr. Rigani Nsinzi arabahumuriza. Infatayikolik cyangwa se icyo mu nda ni uburwayi bukunze gufata abana hagati uhereye ku byumweru 3 kugeza ku mezi 3-4. Iyo tuvuga ngo icyo mu nda, si uburwayi wenda buterwa n'inzoka zo mu nda cyangwa se ngo virusi runaka cyangwa bakteri. Oya, ni uburwayi bw'uburibwe bw'umwana mu mara bitewe n'impamvu wenda turi buze kugeraho. Rero izo mpamvu ni izihe? Ni ukuvuga ngo impamvu nyamukuru ntabwo ziramenyekana neza nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, ariko hari impamvu zimwe na zimwe dushobora kuvuga dukeka ko zitera icyo mu nda. Harimo kuba umwana akiri mutoya amara ye ataramenyera kwakira ikigiye mu nda cyose, rimwe na rimwe kwa konka bigatuma
ya mashereka ageze mu mara no mu gifu ababara aribwa. Iyo ni impamvu imwe twavuga iri nyamukuru. Indi mpamvu kwa kundi umwana aba yonka, hari igihe akurura yafashe imoko nabi, noneho yakurura amashereka, kwa kundi imoko itari mu kanwa neza ifashe, hakinjiramo n'umwuka, icyo twita amagazi. Cyane muzabyumva umwana yonka hari kuzamwa amajwi akurura. Rero ayo magazi yageze mu nda aja mu mara, hagasana n'ibituma aribwa cyane kubera ko harimo amagaze menshi. Izindi mpamvu nyinshi ntizimenyekana. Hari izindi mpamvu bavuga ko wenda umubyeyi ashobora kurya nk'ibiryo agiraho nk'ama-allergie cyangwa se nawe bitamugwa neza. Niba umubyeyi byamuguye nabi, n'umwana nawe kubera ko aba yonse mu mashereka nawe bikamugwa nabi. Iyo nayo n'indi mpamvu bagerageza kuvuga ko bishobora kuba bituruka no ku mubyeyi. Hashobora kuba n'izindi mpamvu z'uburwayi bw'umwana, wenda arwaye mu mara yandi bisanzwe, ariko ubwo turavuga icyo mu nda, umwana aba yariye yonse ameze neza, atarwaye, nta muriro, nta kindi kimenyetso na kimwe cy'ikibazo cy'ubundi burwayi afite, ariko akaba ari umwana urira gusa cyane cyane bavuga ko arira ku munsi, akaba yarira birenze amasaha 3, hanyuma amasaha y'umugoroba cyane ayo mu ijoro umwana, iyo niyo twita ko avuga afite icyo mu nda. bigira abana bose cyangwa twavuga ko umwe mu bana 4 bishobora kumushikira. Urumva ko ntago ari bakeya, cyane ko nyine muri iyo minsi yabo ya mbere yo kubaho, guhera ku byumweru 3 kuzamura kugera mu mezi 3, 4 nibwo usanga icyo cyo mu nda kibabangamiye cyane. Hari ikibazo cy'ubuzima bishobora kubatera? Nibyo koko iyo yariza ashobora kunanirwa, ariko nta kindi bishobora kumubangamira ngo wenda abe yaremba, nta kindi kintu bishobora kwangiza ku buzima bw'umwana. Nabishira hashize igihe kingana gute? Yabiterwa, hari ushobora kukimara n'ukwezi, amezi 2, ariko tuvuga ko guhera ku byumweru 3 byibuze hagati y'amezi 3 n'4 kiba gitangiye gushira. Yamara twavuze atarakomera aba yarakomeye. Ese yatangiye kurya ibiryo bikomeyeho nticaza ko wumva amara nabwo aba yinjiye, navuga mu kindi cyiciro? Ubundi twemera ko umwana atangira guhabwa ibyo ibyunganira konsa ku mezi 6. Rero akenshi usanga iyo umwana atangiye kurya no guhabwa amaji n'ibikoma, hari ibindi bibazo nabyo bishobora kuziramo bitewe n'iyo mirire mishya umwana atangiye, ariko mu by'ukuri cyo mu nda cyo usanga hagati y'ayo mezi 3 n'4 kiri kurangira. Hama umwana uburibwa gutyo, hari ikintu mushobora kumufasha? Nta muti ufatika uzwi uvura ico mu nda. Nibyo koko no mu kiganga hari imiti y'amasiro rimwe na rimwe dushobora gutanga igabanya ubwo bubabare, nayibaho pe yunganira, ariko usanga kenshi bigenda byikiza byonyine gahoro gahoro. Rero twebwe tuguha inama uko ugomba konsa neza, tukakubwira ushobora koza umwana utuzi dushyushye cyangwa se akazuyazi, so umwana akaba yakoroherwa. Ikindi gifasha abana usanga wenda nko kumukorera massage, kumukandakanda unda, ukaba wamusiga utuvuta ukamworohereza mu nda, so ibyo nabyo birafasha. Ukamuryamisha nyine position imufasha, niba ari ukubika inda cyangwa kumuryamisha umusaya, cyane ko arizo position twemera, nubwo bufasha akenshi dukunze gutanga. Muganga Rigana Intsinzi watubwiraga ku buribwe bw'abana bakivuka bita icyo mu nda. Ni naha rero dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikiganiro ugasa nuko babaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeneza. Urakoze nawe Yvette Kabatesi ndetse na muganga mwaganiraga. Ni namwe mutugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu, gusa nakubwira ko ejo kuwa gatandatu mu kiganiro cy'imvo n'imvano tuzabagezaho igice cya 2 cy'ikiganiro twabagejejeho kuwa gatandatu ushize, aho twabahaga umwanya abatwandikiye bashaka gutanga ibitekerezo ku kiganiro twagiranye na General de Brigade Joseph Rugigana wanditse igitabo ku buzima ndetse n'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye wahoze ategeka u Burundi. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc.gahuza.com. twafashijwe na Derek Clark kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Genda Prudence Nyumba wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango kuri wa gatanu ndetse no muri iki cyumweru cyose. Uraharyana weekend nziza naho mu cyumweru gitaha.